Ikibazo cy'ibitigiri vy'umurengera mu busho kiragaruka ko kenshi mu binyamakuru bitandukanye. Hari umugwi w'abashinga amateka werekana ko mu busho ibitigiri vy'abanyororo birenga incuro 4, 5 canke zirenga ababa barategekanijwe kuhafungirwa. Mu kwa gatandatu k'uyu mwaka umugwi wamaho ujejwe ibibazo vy'agateka kazina muntu mu nama nshinga amateka niho washikiriza icegeranyo. Hari nyuma yo kugendera amabohero yo mu Burundi muri Nzero 2024. Mbega none amabohero mu Burundi atunganijwe gute? Nivyo turabira hamwe mu nkuru nyamukuru kuri uyu wa kane. Amahoro, ni David, nizere ko meze neza. Nk'akarorero, ibohero rya Mpimba ryagenewe kwakira abanyororo 800 ryarimwe 537. Ibohero rya Gitega rifise ubushobozi bw'abanyororo 400 ryari rifise 1640. Ibohero rya Ngozi ry'abagabo ryubakiwe abanyororo 400 ryarimwo 1771. Icegeranyo c'aba bashinga amateka kivuga ko casanze hagati ya 2019 na 2023 hongeye k'abanyororo barenga 2000 baca baba 13,565. Igitangaje nuko ubusho bwo mu Burundi bufise ubushobozi bwo kwakira abantu 4,294 gusa. Icegeranyo ca CNDH naco nyene kiragaruka kuri ubwo bwinshi bw'abafungwa mu mabohero. Ngusanga bamwe mu banyororo barara hagati mu tuyira canke mu bwogero bigaca bigira ingaruka no ku magara y'abafungwa. Mu mwaka uheze wa 2023 hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukw'icumi CNDH yaharuye abafungwa 134 bagwaye ingwara zo mu mutwe. Ikindi mwomenya nkuko inkuru yo ku rubuga Burundi Fax ibandanye bishikiriza, ubwinshi bw'abantu mu busho butuma ibibanza birihwa amafaranga kandi atari make. Nko mu Mpimba aho bita muri VIP bariha amafaranga agera ku 600 vy'amarundi ku kibanza. Mu gihe hambere hazimbutse harihwa 30,000 vy'amarundi. Rero ngo mu bituma ubusho bw'u Burundi buguma bwuzuye nkuko tubisanga mu gisomwa cyo ku rubuga Burundi Fax, ngo harimwe abanyororo baheze icakane c'umunyororo ntibarekugwe. Amategeko yoyo ategekanya ko umunyororo yigenjeje neza arekugwa inyuma yo gukwiza icakane c'umunyororo wiwe. Igikunda kuba nuko hari n'abaheze umunyororo ariko ntibarekugwe, ngo haraba no kwikwega mu isuzuma ry'amadosiye. Umushikiriza manza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza yaragize icyo avuga ku cuko hari abaheze umunyororo ntibarekugwe. Mwigihora kiba nuko usanga urwo rubanza rwungurujwe bigatuma uwo munyororo aguma barafunzwe. Tubibutse ko mu vyo gufungura icegeranyo ca CNDH kivuga ko umunyororo aronswa amagarama 350 y'ibiharage, amagarama 350 y'ifu, ni kuvuga irobo irenga gato. Baca baronka n'amagarama 25 y'amavuta n'amagarama 6 y'umunyu bisanzwe bisabwa mu vyunyunyu mu gufungura neza. Abafise uburyo barashobora kwiyongerereza mu gusuma ivyo bafungura. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Gukura imicafu bitegerezwa gukorwa n'amashira hamwe abijejwe mu ntumbero yo kwirinda kuyita ahitagenewe. Vyashikirijwe na Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura kuri no wa 23 Gitugutu 2024. Hari mu nama yagiranye n'abajejwe amashira hamwe atwara imicafu mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'abajejwe intwaro. Ku kijanye n'amacupa menshi ava mu mahinguriro dusanga ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, bumvikanye ko amashira hamwe akoresha ama plastique mu Burundi bazoshiraho umugwi uzobikurikirana. Ikindi ngo nta nkorofani canke ikindi kintu atari amakamyo yabigenewe kirekuriwe gutwara iyo micafu. Uzofatwa azohanwa atangishwe n'ihadabu. Ikigo Sopebu congereje ikiringo co kwandika ingendeshwa n'ibindi vyuma binywa igitoro muri bwa buhinga igitoro pass. Bizobandanya gushika kuwa 30 Gitugutu 2024 ku kibuga kiri kuri ETS Kamenge. Iryo koreshwa ry'ubuhinga igitoro pass rizoca ritangura itariki 31 Gitugutu 2024 ku ma station y'ibitoro yose ari ku gataka ku Burundi. Kugera uyu munsi abagiye gutegera babo ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye bahora barindirira hanze maku wabasohotse.
iyo bishitse imvura ikagwa canke izuba rikaze rikaka ntibaronka uko babigira. Ubu hagiye kuboneka inyubakwa yo kurindiriramwo ingenzi ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Leonidas Nibigira arongoye ikigo kijejwe inyubako mu Burundi Obuha yamenyesheje ko iyo nyubakwa yitezwe kurangira iyi ndwi turimwo. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.